Ibibazo mutubajije bijanye n'ibikwiye kuturongora iyo turiko turahitamwo bo tuzobana, hanyuma muti dufatiye ku karero k'urugendo rwacu, mbega n'izihe ntambamyi nyamukuru twovuga. Turaza kugerageza kubivuga mu mwanya mutonya kugira ngo kumbure nawe muze kuronka akanya ko kubaza tunamenyane gusumba. Hari ingingo nkenya twategekanije, iyaba dushobora kubicapa twari kubicapa mu mizingi ine ikomeye cyane, ariko muri iyo mizingi irasumbana. Ni imizingi yinjiranamwe, uwa mbere ni munini, hanyuma uwa kabiri winjira muri uwo wa mbere, uwa gatatu winjira mu wa mbere no mu wa kabiri, uwa kane winjira mu wa mbere, mu wa kabiri no mu wa gatatu. Bavyita gute? Cercle concentrique niko bavyita, kubera ibiharuro vyarangora. Areva bavyita cercle, iyo yose bisangiye centre entre temps. Niba ko vyangora niko ndacapisha kompa, vyarangora kubera je suis un peu maladroit. Madame niwe yumva ibiharuro kw'ishure kumusumvya. Alors umuzingi wa mbere ukomeye twowita umugambi w'ibihe vyose udahinduka w'Imana. Ni concept ikomeye cyane. Iyo turiko turafata ingingo z'ubuzima bwacu bwa buri munsi, tuba dukwiye ubwa mbere na mbere kuzifatira twisunze cyangwa twishimikije iciyumviro gikomeye kijanye n'ubugombe bw'Imana bw'ibihe vyose bwanduruka muri bwa bwenge bwayo budaserangurika, bwagenye vyose bizobaho bitarabaho. Ubwo bwenge bugena n'ingingo tuzofata, ibizodushikira binini canke bitonya, hanyuma ingene ivyo bintu vyose Imana izobitumbereza kugira ngo yiheshe icubahiro kandi igirire neza abikunda kandi yatoranije. Uwo muzingi n'umuzingi ukomeye gose cyane. Ingingo ijanye n'uwo tuzobana, hari igihe twiyumvira n'ivyo n'ingingo ikomeye ikora ku buzima bwacu, mugabo nimwe mu zindi ngingo nyinshi. Uwo tubana, urugo ni kimwe mu bindi bintu vyinshi cyane bigize novuga nti integuro yagutse y'Imana ku buzima bwacu. Alors hari umugambi novuga nti munini gose cyane. Uwo mugambi ndawita umugambi udaserangurika. Nkava mvuga ibintu bine bikomeye biranga ubwo bushake bw'Imana, ubwo bugombe bw'Imana bw'ibihe vyose. Ndaza kuvuga ibintu bine bikomeye biburanga. Ubwa mbere, ubwo bwenge bw'Imana ni ubwenge novuga nti ubwo bushake bw'Imana bufatiye kuri uwo mugambi w'ibihe vyose, ni ubugombe butegerezwa gushika. Mwani majambo, ivyo Imana yagenye kuva kera hose bitegerezwa gushika. Ubwa kabiri, ubwo bugombe bw'Imana, ubwo bushake bw'Imana novuga ko ari ubushake buri bwenkriwa ibintu vyose bizodushikira. Imana ntiyagenye gusa ibintu bikomakomeye, les événements zikomakomeye gusa z'ubuzima bwacu. Imana yanagenye gushika ku bintu bitonya n'ingene bihamagarana bikwegana, ari urukwegane rushitsa ubugombe bw'Imana bw'ibihe vyose. Nivyo ni vyiza gushaka kumenya ko Imana ikurongora mu ngingo ikomeye nk'iya mariage, ariko gucubaho mu buzima bwa misi yose utarondera kuyihimbara no kurongorwa nayo no mu bintu bitonya ni contradiction. Imana duhamagara ngo twitwarire ingingo zikomakomeye z'ubuzima bwacu, hanyuma ingingo ntonto zo kubaho kwacu, ingene mbana n'abandi, ingene hano mu kibano mvuga ijambo ry'Imana, ku kazi, akazi no hari ibintu vyinshi cyane
ingene ndera abana, ingene mvugisha uwo duhuye muri bisi. Hari byinshi cyane bigize ubuzima bwacu, kandi byose dukwiriye kwitwararika gushitsa ubugombe bw'Imana. Hari igihe abantu bagira pressure yo gushaka kumenya ibintu bijanye na mariage, gusa hari igihe niyumvira ko Imana itwitegetse ikavuga iti none ubu urashushe rwose hageze mariage, none mu buzima bwa misi yose uhora witwararika kudahusha ubugombe bwanje. Hari abantu bavuga Imana umfashe sinze muhusha uwo tuzobana, Mana sinze ndamuhusha. Mugabo wo mubaza yuko avyuka mu gitondo avuga ati Mana uyu munsi ufashe ntagire ikintu nakora kizabanye n'ubugombe bwawe, ugasanga siko bimeze. Rero ubugombe bw'Imana bwamerabuze yuko n'ubugombe bw'Imana bw'ibihe byose, n'ubugombe bw'Imana novuga nti butekemwo ibintu binini na bitonya by'ubuzima bwacu. Ubwa kane kino kintu kiratugora kwakira umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Umugambi w'Imana Imana yagenye kuva kera hose ni umugambi udaserangurika wihishije. Ndasubiyemo, niwaheza gutora uwo muzobana ntuzoheje gutahura gahunda yose y'Imana. Ubugombe bw'Imana ni umugambi wagutse ku buryo uheje kuronka uwo muzobana utabuhejeje novugane gupersa iyo mystère. Nitwashika mu ijuru dusubije amaso inyuma, niho tuzosanga ubuzima bwacu bwose Imana yarabwunze kugira ngo ikore ikintu kitusumba twese, kihesha icubahiro kandi kizanira umunezero ivyaremwe vyayo. Ariko ubwo bugombe buhishije bw'Imana uko yabugenye kuva kera hose, mu buntu bwayo hari igihe ibintu bimwe bimwe ibiduhishurira mu buryo bw'umwihariko, duhava tubigarukako. Ariko n'ivyo tumenya mu vyo yagenye kuva kera hose, naga pourcentage gatonya ugereranyije n'ingene umugambi w'Imana wagutse. Izi n'ingendo ndongendegwa ko zikomakomeye kujanye n'ubugombe bw'Imana. Ndiko ndarangiza umugambi w'Imana cyangwa ubugombe bw'ibihe vyose bujanye n'ivyo tuzobamwo vyose n'ibizodushikira. Ubwo bugombe bw'Imana buratunganye kuko bugamije guhesha Imana icubahiro no kuzanira ineza abo ikunda. Sivyo none ngo Imana yakunze yabaturanije gushushanywa ishusho y'umwana wayo ikunda kugira ngo abipfura muri bene se benshi, kandi ngo vyose bifataniriza hamwe kuzanira ivyiza abo ikunda kandi yamenye kuva kera hose. Novuga ko izindi ngingo zose dufata tutazifatiye muri uwo muzingi wagutse witwa ubugombe bw'Imana bw'ibihe vyose, bwanduruka muri bwa bwenge budaserangurika bw'Imana, butunganye, butekemwo vyose binini na bitonya, buhishije kandi butunganye. Hanyuma ngo twumve ko uwo muzinga ari munini rwose urenze ingingo gusa imwe tugira dufata iyo tuzobana. Niyumvire ko tuba dufise igicapo kidakwiye.